Yantunguje amaraso yiwe yankunze jewe nabibereye muri we jewe ndunesha amfashe neza ntazo ndekura nazo ndekura hoyo nazo ndekura nazo ndekura. This is Sandra Ngo TV. Bwa mwedo hatubabwira imisi yose. Murabona kuri no mwanya turafise umushitsi mushasha twoma tuvugana ibintu bitandukanye. Turazi neza yuko ari umuririmbyi aririmba indirimbo zo kuri Hazimana Stadiri Gospel. Kuri mic muri kumwe na Diama, kuri camera muri kumwe na Gege. Reka twakira uno mushitsi hama tuvugane abiri atatu hama tubone kumumenyeraho kandi tumenye nakazi kiwe asanzwe arimo. Karibu cyane. Ego murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Sandra nkuko benshi basanzwe bamenyereye iryo zina nyene. Hama disiravuga ati ngira wayivuze domono aririmba gospel. Sandra yatanguye kuririmba ryari kuko tumengo ni mushasha umengo haheze nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri yatanguye umugabo reka tubwire hano bo waratanguriye kuririmba kuko sinzi gusa wahase kubitora rega wabihakije yavuze gati. Sandra yatanguye kurimba 2019 ariko rero kubw'imvo z'ishure naciye mbanza kubihagaritsa gato 2021 niho mpagurutse n'inguvu nyinshi kugira ngo nkore. Sandra ahagurutse n'inguvu nyinshi, izo nguvu nyinshi zivahe? Inguvu nyinshi nakubwiye ziva kugushaka k'umuntu. Sandra akora jewe nta na kimwe nkora. Uburyo bwo gukora izo ndirimbo peut-être ama audio ama video Sandra abukura jewe nkuko nabikubwiye urumva umuntu aririmbira Imana ntumenya ukuntu byose biza. Sinzi ariko nibigenza iracha mu zindi mpande amabigakunda me ku rundi ruhande ndafashwa n'abavyeyi. Sandra afashwa n'abavyeyi. Sandra musenga muri eglise yahe? Muri eglise mufise ikicaro kimeze gutoba muririmbye muri choral canke ufise ntuze yiwawe choral yiwawe? Jewe nta choral ifise muri eglise sengera muri universelle. Hama ndagenda nyene gusenga bisanzwe parce que hari utuntu nyene tugorana dutuma noja muri choral bivanye nyene n'ibintu bigenda sinzi ko no bisigora vraiment. Ntabwo vyokunda ko noja muri choral. Kubera bitokunda kugira jo muri choral. Muri universelle nta machoral abaho. Arahaba ariko ntabwo vyokunda vraiment ko nja muri choral. Ari impamvu. So tutubwira nimba atari banga. Nashimye kuvuga vraiment sorry. Cameraman ngo ntashaka kuja muri choral. Tisi numva igituma udashaka kuja muri choral ndagusabye mbwire kimwe basi muri ivyo bintu bya bituma udashaka kuja muri choral. Okay basi reka mvuge kimi nta mwanya noronka. Nta mwanya yoronka. None uwo mwanya Stadiri ubura mwanya gukorera Imana ugo gukorera Imana we. Okay reka ndabisigure basi. No kuvuga nubwo biri uko ndafise ikindi kintu gituma mba ndi occupé cyane kidatuma urazi ko ugiye muri chorale harabaho umwanya wa repetition ariko rero kubw'ivyo uwo mwanya je ntawo nashobora kuranka vraiment bivanye n'ibindi bintu nyene bigenda bifatira umuntu. Sandra urutanguye kuririmba muri 2019 kugeza kuri no mwanya wowe amélioration c'est-à-dire intambwe umaze gutera mu kuva 2019 umaze gutera iyo bari nkiyihe uvuga ati aha vraiment ngeze ndahashima kubera ibintu binini. Okay icambere na mbere ho novuga ati shimira ku Imana ko ndabona irikira ibintu vyinshi kandi novuga ati biranatangaje. Novuga iyi ndirimbo ntanzondekora indirimbo shasha meruka gushira ko vraiment imaze 2 semaines ariko vraiment urabona ikiraduka kandi nashaka ndanababwire yuko YouTube naho rankoresha kare ubu si nkoresha kwera vyarahindutse hari ukundi ko Imana yabigenjeje. Byahinduze gute tubwire uko Imana yabigize nyene tubimenye n'abandi babimenye Iyo kumwe Imana inyanyura YouTube yarabihinyanya vraiment irabishira ahandi hano bica bituma rero mpindura YouTube kandi ndiko ndabira vraiment hariho la différence kuri YouTube ya mbere nari fise. YouTube ya mbere yuko izindi ndirimbo zo mu dunia hari inyuma. No.
oya vraiment zose zari gospel mugabo byarashitse nyene birahinduka kubw'imvo zitamvuye ko donc navuga ati ni Imana nyene yabishatse nyene kuko byose tubikoresha nayo. Sandra, wumvise gospel mu Burundi wumvike? Numvise gospel mu Burundi bo icambere hoho ndumva yuko ari kintu cy'agaciro kuri jewe gose ndumva yuko hariho Imana donc ndumva yuko Imana iri kirakora cyane. Gospel mu Burundi mukorana gute? Gospel mu Burundi ukuno navuga ati dukorana nubwo bavuga ati gospel benshi vraiment bavuga ati gospel nta usanga iri kirashikana umuntu ibintu nk'ivyo onye benshi kavuga ati ifo canke duhindure tuje muri ibi ariko uri umuntu wamaze kwitahura kavuga ati ngiye mandirimbe gospel sivyo navyo kuja kwinginga abantu ngo shaka ngo dukorane shaka tubwire ikindi nukuvuga wamaze kwinjira ku Mana yonyene ni gucira inzira rero nukuvuga vraiment je n'ufise gospel mu Burundi numva ari ikintu cy'agaciro cyane kuri jewe. No aho nashize kuvuga kungene mufatanye mu nda kungene mushobora peut-être nimba mufise ahantu muhurira abaririmbi ba gospel bose mu Burundi aho niho nashatse voilà sinena tawi uko novuga ati dufatana mu nda abantu ba gospel kuno tumeze vraiment kenshi novuga ati turafashanya turafashanya kubera hari igihe nk'uko par exemple usanga habaye nka concert nk'ahantu niba ari umuntu rero wa gospel kandi kuri urwo rundi ruhande mushobora kuba muzinanye ashaka kukubwira ati hano turafise igikorwa karibu uzoze kudushigikira nuvuga rero ni byo bintu byo gushigikiranira nyerego. Sandra araririmba abakurikirana Sandi Umoja TV. Sandra nubwo mbere mubona kuri channel ya YouTube channel yose ya Sandi Umoja TV. Dukeneye kumva yakazuki wawe, dukeneye kumva kungene gukora mu gahogo hama uryohera abandi hama cyo tumegenda tumenye d'abord ahantu bika ibikorwa by'iwawe byose kugira abakurikirana Sandi Umoja TV bamenye aho bazo gusanga bamenye ibikorwa by'iwawe hama ari guteza imbere ari gutera agacumu kubumura zo kuvise bibaho babezomenya ahantu bazo gusanga nkaka 10 secondes. Okay. Yancunguje amaraso yu yankunze jewe nabibereye muri wanje wandunesha afashe neza nazo ndekura nazo ndekura. Okay, 10 secondes c'est bon. Hama okay abaye kuduheza tubanze tumenye kwanza ahantu ubika ibikorwa byawe byose ahantu tuzosanga indirimbo ziwawe ahantu tuzo gukontakta nimba mu Facebook or Instagram or YouTube kugira abagukurikirana n'abakurikirana Sandi Umoja TV bamenye ibikorwa byaho biri. Okay, no kuvuga kuri YouTube ni Sandra Gospel 257 hama kuri Fibi ni Sandra Gospel 257 Instagram no, Instagram hari ikintu cyapararanganye vraiment bicaye bituma amanzi kwihagaritsa gato ariko vuba ndasubira kandi kwivyura. Agwe yuko Instagram byapararanganye mbwa YouTube na Facebook hose ahari. Eske Sandra akabazo kanyuma muri gospel kuturaje muri gospel yuko mem nkuko muri profane ndumva ko ari profane na hiyo terme keshi kunda gukoresha abantu bavuga ati profane ntibiba profane ifise siguro ifise siguro mwebwe nkuko wewe uvuga ati okay nkeneye korabona wiri canke korabona Pauline canke korabona nani ivyo bintu mwe mu byangaje gute canke hariyo byo byose gira harabamo n'ijambo y'Imana kuvuga ati twitaneho kwa canke biragoye kwa kunyene ko hari navuga yuko naho nyene keshi vya musanga bigoye kubera urabona nk'umuntu aba amaze gushika kure cyane urabamo kuga navuga yuko bihari naho nyene birahari vraiment birashika. Okay, merci sana. Turagushimiye ku mwanya waduhaye, turagushimiye kubona wagendeye muri studio za Sandi Umoja TV. Turagushimiye ku mwanya byose waduhaye, twazi yuko wahevye ibintu byinshi cyane bitandukanye. Tubanda dusaba kurikirana Sandi Umoja TV, kubana yabakurikirana ibiganiro byose bya Sandi Umoja TV, mutibagiye guha amapartage, comment, mutubwira kungene ibiganiro bihabiragenda. Tubanda tubashimira, tubifuriza kuryoherwa no kuranirwa muri byose. Ciao.